Turamaze twongere tubashimira bakunzi ba Ivyacu TV, twongera tubasaba yuko mugira subscribe mwe mutarabikora. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bituma umutingito uba, ndetse duce hirya no hino n'icatumye Turkiya igira umutingito nk'uyu, kugera ku rugero rwaho abantu bashika 25,000 bamaze gusezera isi. Mu 1939 mu buraruko bushira ubuseruko bwa Turkiya habaye nyamugigima yari ifise igipimo candwe n'ibice 8 itana abagere 30,000. Mu 1999 mu burengero bwa Turkiya mu gisagara ca Izmir naho habaye umutingito, abantu 17,000 basiga ubuzima. Kuwa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023 hafi y'igisagara ca Gaziantep habaye nyamugigima isaha 10:17 z'agatondo. Nyamugigima yari ifise igipimo nk'icabaye mu 1939 c'ibice 7.8. Inyuma y'isaha imwe gusa umushikiranganje w'amagara y'abantu yashikirije yuko abantu 100 ari bamaze kwitaba Imana. Inyuma y'amasaha 3 igitigiri cyari cyamaze kuduga igera ku bantu 1000. Recep Tayyip Erdogan yashikirije kuri uwo wa mbere yuko ibino bintu bibaye hari haheze ibinyacumi vy'imyaka bitabaye, kuko vyaheruka kuba mu mwaka w'1939. Iyi nyamugigima ntiyumvikanye gusa aho muri ico gihugu ca Turkiya, kuko yashitse no muri Syria, aho abantu gushika n'uno munsi bakibandanya baho kugwa mu bibomoka. Ntiyashitse ngaho gusa, yarashitse no muri Chypre, Israel ndetse na Liban, ariko aha nta bibazo yateje nkuko yateje muri ivyo bindi bihugu bibiri, ibihugu vya Syria ndetse n'ibihugu vya Turkiya. Ibi ntivyari bikwiye, kuko inyuma y'amasaha 12 gusa hongeye kuba iyindi nyamugigima, ikaba yabereye mu kandi karere kitwa Ekinozu. Iyi nyamugigima yo yari ifise urugero rwa magnitude 7.5. Iya mbere yari ifise 7.8. N'ivyahuha vyaciye bihuhuka nyuma y'amasaha 100 kuyu mu wa 11 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2023. Abashika 25,000 nibo bamaze kwitaba Imana mu bihugu bibiri arivyo Syria ndetse na Turkiya. Abashika 110,000 nibo bakuwe mu bihomoka, naho abashika 50,000 bagwariye ku musego mu bitaro. Umuntu rero arakomeza kwibaza ati ese ni giki gitera nyamugigima? Uyu munsi nivuje ko tugaruka kuri kino kibazo. Reka ndabanza ndagusaba ugire subscribe nimba utarabikora, hanyuma tubanza ndakubwire yuko kwisi hakunze kuba nyamugigima, ndetse abahinga bavuga yuko nyamugigima zirenga 1000 ziba ku munsi umwe. Ese none ni giki gitera nyamugigima? Icambere, nyamugigima ishobora gutegwa n'abantu ubwabo butigutse. Iyo hariko hakogwa amabarabara, imiduga itsindagira iduza ivu ku buryo usanga nk'inzu ziri hafi zishobora gusenyuka. Ibiduga binini bica hafi y'amabarabara bishobora gutuma haba isenyuka ry'umusozi, benshi bakunze kwita glissement d'hôtel. Ivyo vyose biba bikozwe n'amaboko y'abantu. Icya kabiri nuko nyamugigima ishobora gutegwa kandi niruka ry'ibirunga. Ati none naho bigenda gutse? Mu kuzimu hariho ubutare bw'amabuye, yose aragera aho ashonga. Iyo ashonze rero asubira gufata inzira agomba kuduga. Ko kuduga yashitse hasi bavuga yuko hasohotse ikirunga. Icya gatatu gikunze gutera nyamugigima ndetse ikunze kwica abantu kurenza ivyo bibiri twavuze aho haruguru, ni itembera rya plaque tectonique. Ati none ibi navyo bimeze gute? Reka duce hirya no hino imiterere y'isi ubwa mbere na mbere kugira ngo dushobore gusobanukirwa ivy'iyi miterere ya za plaque tectonique zigenda zihuza. Isi igizwe n'ibice bitatu: hari écorce terrestre, hari manto ndetse hari na noyau. Tugereranije n'igi écorce terrestre ni nk'ikibarabara gifuka agace kera, twogereranya na manto hakaza umuhondo ariwo twokwitwa nayo.
Kuva aha duhagaze uja mu kuzimu muri manto hari urugendo rwa kilometero zishika 70, ndetse hari naho zishobora gushika 100 ari munsi y'imisozi. Ubwo rugendo si ruto, ariko rero hariho n'urugendo rutoyi munsi y'inyanja aho rwogo rugera ku birometero 35. Ibi bituma haba za kurute zibiri, iri munsi y'inyanja akaba yitwa kurute oceanique, n'iri munsi y'imisozi yitwa kurute continentale. Izi kurute zigizwe n'amabuye ndetse zirakomeye cyane. Agaco gato gakomeye kifatanya na kurute hamwe na manto nako kakitwa litosphère. Munsi y'aka gace rero hari akandi gace kagizwe n'amabuye yashonze, no kuvuga asa n'iboyi. Ayo kamabuye nakaba ashonga kubera pression na temperature biba bigize aho hantu. Ayo mabuye rero yashonze ari ahantu bitwa muri asthenosphère. Buri gihe aya mabuye yama ahora abira akakora icyitwa mouvement de convection. Izi mouvement de convection rero nizo zituma za plaque tectonique canke za plaque litosphérique bwa buce bugize litosphère buza buragenda ubwideplasa canke bishobora kwideplasa bukihuza canke bukideplasa butandukana. Hari za plaque tectonique zirenga 12 zikagira ingaruka zitandukanye, haba gutandukana bishobora kuboneka hejuru, ugusaduka bikakaba imanga. Nk'urugero, plaque igizwe na Afrika hamwe na plaque igizwe na Amerika, aho guhura ziratandukana zigatandukanira mu nyanja ya Atlantique. Ibi bituma buri gihe iyi nyanja yaguka buri mwaka santimetero zirenga 5 canke 9. Hari kandi n'izindi zihura nka plaque eurasiatique na plaque indienne. Gukwihuza kwa plaque zibiri zose ziri continentale nivyo vyatumye haba ivuka ry'umusozi y'uruherekane yitwa Himalaya. Mwese musanzwe muzi yuko ari umusozi munini, hasanzwe ariko n'agasongero kitwa Everest. Ingaruka zo kwihuza nta handi zigaragarira rero atari ku nkengera y'izi plaque, aho bitwa muri limite de plaque. Niba ibi bitabereye mu nyanja, gutandukana kukabera ku butaka, havuka ibisa n'imanga benshi bakunze kwita rift canke se bassin de fondrement. Agace kamwe katandukana n'akandi kuko zigiwe kure na kure. Ibi navyo vyatumye havuka ikiyaya ca Rift Valley, tubonamwo ikiyaga ca Tanganyika, Edward, Nyasa na Kivu. Kukwitandukanya rero iyo gace canke plaque zitandukanye n'iyindi, haduka inguvu bivanye naho aho hantu vyabereye. Izi nguvu zirekugwa canke se izitwa energy zitera umutingito canke nyamugigima nk'uko dukunze kubivuga. Ibi bisa n'ijwi canke se onde, nico gituma inyuma y'ugusekurana canke inyuma yo gutandukana hasohoka ijwi arizo zitwa onde seismique, bigatangura kugenda bihererekanwa kujya kwijwi dusanzwe tubigenza. Ijwi uko rigenda urugendo runiniya niko ritakaza ubushobozi, ni nako bigenda muri uko kwijwi gutewe na plaque seismique. Mu gace n'igisagara ca Gaziantep rero niho uko gusekurana kwabereye, akaba ari naho hari epicentre. Tubona yuko ibibazo vyavutse ku buryo burenze. Za plaque tectonique uko zigenda zitandukana canke zihuza, ibibazo ziteza iyo plaque continentale na plaque oceanique zibereye munsi y'umusozi, umusozi ushobora gusenyuka. Ariko rero hari n'akandi kantu mukwiye kumenya. Iyo plaque zibiri zigiye guhura, hari plaque continentale na plaque oceanique. Plaque oceanique niyo ifise uburemere, nija munsi. Ibi rero iyo bigenze uko hacavuka icitwa subduction. Iyi subduction ni itera iruka ry'ibirunga. Iriruka ry'ibirunga rero rijana nkuko twabivuze na za nyamugigima.
ibihugu hakunze kuberamwo ibintu nk'ibi ni ibihugu twovuga nk'ibihugu vy'Ubuyapani. Akaba rero abanyagihugu baho barahejeje kwigishwa kungene bashobora kwigenza, kuko buri mwaka nyamugigima zirenga 500 ziravuga, naho zimwe zimwe ziba zidateza ibibazo. Reka dufate nk'urugero, nk'abana bato bigishwa yuko buri gihe bagiye ku ishuri bagatangura kumva umutingito baja munsi y'intebe bakinyegeza, kugira ngo izi plaque, kugira ngo ni bishika ishuri rikabomoka ribomokere hejuru ku ntebe ntizibashikire. Tugarutse ku ngingo twahereye ko muri Turkiya, nuko iki gihugu giteretse kuri izi plaque buri mwaka zisitasita zigenda, bita plaque anatolienne. Imwe ica mu buraruko igana mu burengero bw'iki gihugu, indi ica mu bumanuko igana mu buseruko bw'iki gihugu. Ibi bituma iki gihugu gihora mu mitingito buri myaka, naho bitaba buri mwaka, ariko bishoboka yuko yama iba. Kuduga cyane kw'ibiharuro n'imvura rero byatewe nuko aba engineer mu nyubako batubatse bubahiriza amategeko y'imiterere y'isi n'ubutaka. Ikinyamakuru The Time cyanditse ko aba engineer mu kwezi kwa 11 guheze batereye akamo hejuru bavuga yuko inyubako nyinshi zo muri iki gihugu zidakurikije amategeko agenga ndetse ashobora kubahiriza za nyamugigima mu gihe zotera muri kino gihugu. Mu 1999 mu gihe muri izi mitsi hari umutingito abantu barenga 17,000 bagapfa, leta yasize amategeko mashasha mu bijanye n'inyubako, itegeko ryiswe AFAD, Disaster and Emergency Management Authority, mu 2022 mu gihe nyamugigima yaba ku rugero rwa 5.9 habaye isenyuka ry'inyubako, ndetse ibi bishimangira ko iyubahirizwa ry'itegeko ry'igihugu ryo kubaka bakurikije uko igihugu kimeze ritakurikijwe. Abantu bashika 59 bahasize ubuzima. Dr. Kiti Miyamoto yari yasavye mu 1997 ko Turkiya yokoresha beto zikomeye kugira ngo ihangane na za nyamugigima. Igenzurwa rishasha rero ko gukorwa mu mwaka wa 2020 ryerekanye yuko inyubako zitarenga 10 arizo zubahirije amategeko. Ni nayo mpamvu muri no mwaka wa 2023 vyemerekana yuko isenyuka ry'amazu menshi ryoba ryavuye no kunegirija canke kutitaho akamo katewe n'aba engineer batandukanye mu vyerekeye inyubako no kubahiriza amategeko mu bijanye n'inyubako, na cyane ahantu haba za nyamugigima nyinshi. Ariko nitwogenda tutavuze ivyerekeye urugero fatizo kugira ngo bashobore kuvuga yuko nyamugigima ishobora guteza ibibazo canke idateza ibibazo. Mu ntango nababwiye yuko nyamugigima zirenga 1000 ziba buri munsi, ariko nyinshi ziba zumvwa gusa n'ibimashini bijeje gupima za nyamugigima vyitwa seismograph. Ariko nyamugigima ishobora guteza ibibazo mu gihe itanguye kuva kuri magnitude 4 ku gipimo ca Richter, aho bapima energie libere. Iyi nyamugigima rero imaze kuba ikwiza ibice 7 gushika ku bice 7.9 ishobora guteza ibibazo bidatandukanye kandi ku rugero rudasanzwe. Nyamugigima abahinga bemeza yuko zigera kuri energy zishika 12 gusa. Reka ndabashimire, nizere ko mashoboye gutahukirwa ibintu bitera nyamugigima, kandi ndabasabe mugire subscribe ku bantu batabikoze, mugire share, like na comment. Mushobora gusangiza video kugira ngo n'abandi bashobore kumenya byinshi kuvyerekeye ino page canke ino rubuga channel ya YouTube. Reka nizere yuko mwashoboye gutahukirwa, kongera duhoza imiryango yabuze muri Turkiya, ababuze ababo, inshuti n'abagenzi. Ku bwanje mvuga ati na gahwani, tuzongera mu zindi video ndabasobanurira ibi na biriya.
yari jewe nyene Frank Karu, ndabashimiye mugeraho muba